Abigeme bagaragara mu masanamu y'indirimbo zitandukanye abo benshi bita aba Queen Video, kuboneka kwabo ntibiba vyoroshe kubera benshi babatahura ukutariko. Ivyo bigaca intege cane abanyenyuzi b'amasanamu kuko aribo babarondera bakabakenera mu kazi kabo. Bivugwa na Landry Sibomana, umunyenyuzi w'amasanamu. Ikigoye kuboneka n'aba video vixen nabo bavuga nyene dushira mu video. Muri uno mwuga w'amavideo, aba video vixen ngaha iwacu baragoye cane kuboneka. Niyo challenge ya mbere nyine twama duhura nayo, so abamaze nabo kuboneka hari n'igihe bahora bagara, urumva so atamaze gukorana n'umu artiste mukuru ntiyiyumvire ko ari no mu director yamurondeye kugira muha ako kazi, so ni challenge ya mbere nini duhura nayo kandi de ma part biri mu bintu vya mbere bihora binca intege. Ndibaza societe yacu niyo hanini ikigoye kubera donc abantu babonye umuntu agiye mu bintu vyo kuja mu maclipe baca bibazanya ko azoca aba nk'umumaraya, ibintu nk'ivyo alors que ko ari akazi kinjiza kandi gahemba neza. Landry Sibomana yahamagariye abigeme kuvyijukira cane kuko ni umwuga nk'iyindi kandi n'akazi gahemba neza cane. Nibaze dukore, twereke ivyiza vy'iwacu, twereke ko natwe dufise abakobwa beza kandi nabo nyene bagira ico binjije. Nohamagarira abo bavyeyi canke abantu bose muri societe babitahure ko ari nk'akandi kazi kandi kinjiza neza gasumba mbere koba kari mu buzi busumba n'ubundi abakobwa baba bahurumbira. Sinibaza ko bimwe amahera makenya bivana nabo baba barakoranye. Ivyo biruko mu gihe iyo hagaragaye umwigeme umwe mu masanamu y'indirimbo nyinshi ntivyakirwa neza n'abakunzi b'umuziki. Si ivyo gusa, hariko hasorwa indirimbo nyinshi hakenerwa abigeme benshi bagaragara muri ayo masanamu y'indirimbo.